ikibazo nk'iki nyene kubera imvo y'umushono je mvyaye gatatu mvyara kuri cesarienne, rero tuzi no kubw'impamvu y'ubuzima namwe murabizi. Jewe umushono waramvyuka umugongo kubera inshinge badutera za anesthesie. Ndamaze ikintu c'amezi 2 ngenda nkora vyanka ngaruka, rero narababwiye tuma mundungika ntara, baca bambwira ngo duha idolari 2,000 hama tukurungike utahe. Nukuri aho ngeze ndarushe, burya nimba biyumviriye tahava atabaza canke agira ntibaciye banyaka telefone, bayinyatse baca baranjana kwa muganga baragirisha ecographe ngo ndakomeye, kandi iyo nkoze akazi kenshi nukuri ndapfa nkashika. Burya baca bangurira imiti, banguriye imiti ndayifatira kuri ofisi, baca bavuga ngo uzoyifata iminsi 5 ngo hama uje ku kazi. Kubera bari banyatse telefone navuga ati nta kundi ndabemerera. Burya amaze iminsi 3 baciye bangurisha, umuntu anjanye aca avuga ngo nta bana afise, nshitseyo nsanga ni inzu igeretse 2 n'izindi nzu 2 ku ruhande, aca asanga afise abana 7, ndakora nkahwera. Nk'ubu numva napfuye, jewe nariko ndasaba ko bondungika nkataha kubera ko iyo nyamugongo ufashe nk'ubu ndumva nyene nahwereye naho nafashe imiti, ubu sindafungura niho bagiteka. Nafashe nk'iya miti ndazungurirwa, ndafise n'ingorane y'ibizunguzungu, bishoboka ko ari amaraso make mu mubiri kuko bama banyandikiye n'imiti yo kongereza amaraso. Nukuri abantu turino turarushe, nk'ubu je ndarushe, je nashaka gutaha. Jewe rero ikibazo mfise hanini n'umugongo, iyo nkoze n'akantu gatoyi cumenga umugongo urabegutse kubera inshinge badutera za anesthesie mu kopegwa. Nukuri naje ubuzima bwanje bugeze habi cane. Narandikiye n'umukuru wa ofisi ariwe Ndayishimiye Frank kubera narungitswe na United Lines Recruitment Agency iri harya mu Kigobe. Naramurungikiye odile yarasomye ntabwo yigeze anyishura. None bibaza yuko hari umuntu yokwipfuza gutaha kubw'amanyama yumva ata kibazo afise n'amafaranga dutanga. Je nka jewe naje mu kw'icenda twatanga 1,200,000, nicaye mu kigo amezi 3 bivanye n'uburuhe nahagiriye n'iki. Nanje nashaka gukora kuko amafaranga nari ndayakeneye mu buzima, ndumva ko butankundiye. Je kuba naremeye gatego reka basi nje ku kandi kazi, nuko nabonye banyatse telefone nje mvuga ati ndazi ivyo bamaze abo mu ma ofisi bamaze iminsi bakorera abantu, bashobora kungirira nabi, reka ndabemerera bantwara ahandi basi nzotabaza. Baciye bambwira ngo ugarutse ngaha ngo udakoze ngo ukwize ukwezi, kubera twe twaba muri mega dukora ku kwezi ngo ugarutse ngaho udakwije ukwezi kuzoraba. Rero nuko ndafise ubwoba ku buzima bwanje kuko ndumva ko bugeze habi. Hano ubu ndyamye ndiko ndajugumira, umugongo uranyishe, bandungitse ku kazi mbona umenga bashaka kungirira nabi. Nagiye nk'ubuhunza kugira ngo mbe ndahemuka, nayo ubundi nukuri wapi, umugongo uranyishe kubera inshinge badutera mu kutwopera. Nkoze akantu na gatoya nkagakora n'umunamye ndaremba bimwe bibi, nabo bagaca baguma bavuga ngo ndakomeye, ngo nivyo nigira. Mu kunkomesha bagaca banyaka telefone kugira ngo sintabaze. Aha rero nemeye kuja ku kazi nahaje ejo kugira ngo ndabe ukungene norondera ubufasha. Ngira ndaguhe nimero z'umuntu zamurungikire izi video, ndazi neza ko azontabariza bizotuma vyanka yagerageje. Kandi numva ko ndemvye, ntabwo ko nkora akazi kubera ko
uwo mushono urambyuka kandi ahantu hose kubera ajya nkora muri mega ahantu nza gukora hose ntabwo bigenda neza gusa nari nihanganye ukwezi ndakomera ndavuga ati reka ngaruke kuri ofisi ndababwira ikibazo mfise ariko ntibantahura kandi ndumva ndarembye cyane ndumva meze nabi amafaranga nanjye nayashaka kuko niyo naje kurondera ariko numva ko ubuzima bwanjye bumeze nabi mfise no kwanka akazi bakangirira nabi rero izo video ndazikurungikiye genda kurungikira n'inomero za Mugisha yitwa Mugisha Daniel zozimurungikira nibabona amaze nk'iminsi ngahe naja ku murongo kubera ko banse ko badashobora kuntaburiza itike ngo ntahe nibabona amaze iminsi naja ku murongo zontabarize kubera ndumva ko nohava ngwino niyahurira ku kazi ntagashoboye icyo nashaka ntume nta handi mutsima sinzotahe ndi ikiziga nk'abandi nakwiye nibyo ndarwaye kandi ndarembye maze iminsi ndwaye azi ko nari nabikubwiye nari nihanganye ahantu nahora nkora ndakwiza ukwezi mvuga ati nibantwara kuri ofisi nzoca nsaba bandungike ntahe rero nabandikiye kubera kuwa gatanu ntibakora nabandikiye ndababwira ko je numva ndwaye urabona ko mu minsi yahera nagiye no mu bitaro nyuma ngira ibintu by'ibizunguzungu kubera nagiriwe sezariyene mu kanya gato inshinge ziguma zimvyuka umushono ukaguma umvyuka maze kugirirwa operasiyo gatatu rero ndumva meze nabi kandi cane nagize ndabasaba ko bantaburiza itike nkataha baciye bambwira ngo nindabaha 2,000 by'amadolari ngo canke ndondera umwe mu muryango ngo yarihe kandi nanje ntayo noronka rero bashobora kundungika ku kazi ku ngufu ntabyo nshoboye bikanka ko mbandanya nkora sinzi ingene bizokurikirana sinzi bashobora no kumfungisha ko nanze gukora kuko ndumva ubuzima bwanje butameze neza nibabona amaze iminsi ntaja ku murongo hariho umuntu ahora atabariza n'abandi barundi kazi bagataha jewe merewe nabi kubw'imvo y'umushono kubera nopewe gatatu naje no kubw'impamvu y'ubuzima mugabo iranse je nashaka gutaha nta ndwi zibiri n'ukwezi bihera ntarwaye rero ndumva ubuzima bwanje ko bugeze ahantu habi Okay, bite? Audio izi video nariko ndavuza bazumvise. Ibyo wanje nari ndazirungikiye umugenzi kubera baguma bambwira ngo ntase kuja gukora kuraca banyaka telefone rero sinari ingene vyokurikirana nari namubwiye tubona amaze iminsi aja ku murongo nari namuhaye n'inimero zawe ndamuha n'inimero za ofisi yandungitse we niyo yakiriye Uro tuko turivuganira none ibintu bimeze gute muri uyu mwanya tuvugana? jewe nitwa Nsavimana Emmanueline nkaba mu ntara ya Bubanza komine Rugari zone cyangwa umutumba wa Mutsinda mama wanje yitwa Ngendakumana Stephanie hanyuma jewe nuriye indege mvuye mu kigo United
Linus Recruitment Agency witirirwa Ndayishimiye Frank na Diane. Nasafiriye itariki ikorera hehe 12 z'ukw'icyenda nkorera Saudiya ahitwa Al-Qasim. iyo agence yakwakiriye yakurungitse ikorera mu Burundi? Mu Burundi ni United Linus Recruitment Agency iri mu Kigobe urenganye Pate Gatoya. Naramubwiye ikibazo mfise Frank, naramurungikiye audio yarasomye ntiyigeze anyishura. Ofisi y'ino nayo iyo bantwaye kwa muganga baguma bavuga ngo nta kibazo mfise, ngo mu mushana hameze neza, ariko nkoze akazi na gatoya umugongo uca wongera ukanzuka. Nk'ubu nakoze nagiye ku kazi ejo 10:00 naryamye 5:00 ncabyuka 6:00 nongera ndakora. Ni ukuri numva n'ubu umugongo uri kuranja byanze ndumva sinosubira no kwinyagaza. Rero ni ukuri nasaba ubufasha mu ntara ndabe ko nataha mu Burundi nza kugwa mu Burundi kubera ko byanze maze amezi angahe tariki 12 nzaba mfite amezi 8 niko numva byanze byanze. Ikibazo kindi gihari yongeye kuri ofisi kuko biramaze igihe ndababwira ko ndwaye banjana kangurira imiti yo kubaza, ndafise n'ikindi kibazo cy'ibizunguzungu iyo bimfashe nkagwa hasi kangurira ngo ni imiti yo kongereza amaraso, kuko ndumva ko ubuzima bwanje bugeze habi. Ndumva ko byanze kuko najya kurondera amafaranga mu bwabo umva ntibikunda kureba. Uvuze ngo warababwiye none bakwishuye ngo iki? Abo mu Burundi banyishuye aho ubwirizwa gutabaza hose kugira ngo bagutabare, watabaje hehe na hehe? mu Burundi abaje ntibanyishuye. Hanyuma kubera je nkorera mu citwa Mega dukora ku kwezi narabibabwiye baca bavuga ngo nimba nshaka gutaha ngo nindabaha 2,000 by'amadolari ngo canke nkora amezi 5 ngo hama ndihe itike ntahe. Icyo bakoze bantwaye ku ivuriro badushikiza ko tuvuye mu Burundi kugira dukorerwe ibindi bipimo. Barantwaye bafata amaraso gira ecography mugabo mu mugongo nta gipimo bigeze bangirira, ariko ndumva ko jewe ndenze. Banguriye bampaye ubunini buraho nibwo nagumye mira, ariko iyo mfata gatoya nunamye umugongo urangira bimwe bibi. Rero nasaba n'ukuri ko bandungi ko nkataha narenda ndasiga ibishoboye. None wavuye mu Burundi ukomeye? Nukuri navuye mu Burundi ukomeye kubera nari nkoze ikiringo c'amezi ndwi atakibazo numva. Ubu muri uku kwezi kugira 8 niho numva byanse. Urumva banjana kwa muganga bangurira imiti mugabo nta gahenda, bambwira ngo nivyo nigira ndakomeye. None amategeko avuga ngo iki? Mu kigo ntibababwira ati niwamara igihe iki ugwaye uzotahukanwa canke ugwaye uzimenya? Ntavyo babwira muri ibyo bigo? Ivyo badusomeye ico kurwara n'ukuri nta kirimo. Ico badusomeye batubwiye ngo utashe utamazingo hariho amafaranga uriha. None w'ikiringo bakimaze? Nubwo nuko ngo kuko nanje nari naje gukora nkeneye amafaranga. Muri iyi minsi hariho ikibazo c'abantu bariko bagwara aho bababazi nk'uko kwawe. Ubu tuvugana na mugani n'abandi bantu 2 bubaye ubugira 3. None kubera iki murenza ko muzi ko
mwahuye n'ivyo vyago mukaza muri Arabia kandi muzi ko ari akazi karuhisha bizoba vyuka. Nukuri musaza wanje ni ikibazo cy'ubuzima kandi hariho n'abandi bakora bigakunda barokewe n'abandi vyabo. Ije yaba ku bwanje naguhiti kugataha kuko nawe waruhevye akazi mugabo urumva ikibazo nuko usanga aba babafasha batavyumva neza kuko babona umenga barahomvye mugabo uko biri kose nibaza ko amagara atahuriye n'amafaranga. Ikindi kibazo duhura nacyo tugiye gutabaza ivyo ofisi nka jewe ntari muri konti kandi muco bita mega baca batwaka telefone ugishika kuri ofisi uvuga ko ufise ikibazo cyo gushaka gutaha bakwaka telefone. Nashaka gukora kuko nashaka amahera nashaka amafaranga ariko ntibikunda n'ukuri. Okay, none ubutumwa bwawe nk'ubwerekeza hehe ninde ubona yo gutabara? Nukuri nashaka munsabire ubufasha aho vyoba bikunda aho vyoba bishoboka ndabe ko notahuka. Bwira ofisi yawe ko mpejeje kuguha ubu butumwa ngira nsubire mbwire mu bosi ko numva ari uko bikoze ndaza nsubiza kuri ofisi amaze kunsubiza kuri ofisi nta butabazi na bumwe nzero nkibasabye gutabaza kubera ko telefone baca bayinyaka. Ukuri ibyakunda untabariza Imana izoguheza kuko iyo bari gukunda ku bwanje nabandanije nkora. Iyo utari ku murongo ubikora kugira babikoze ufata ubu butumwa ukabushikiriza abantu uziko bazokwama bari ku murongo kubera ko jewe sinshobora kuvyibuka kubera nyine ko usanga hari utuntu twishi utubazo twanyu twishi sinshobora kuvyitwararika. Niyo mpamvu biba vyiza iyo uciye ufata ukarungika ikibazo cawe ukakirungikira abagenzi bawe. Nkurumviriza baraje kumpamagara baraje amata baraje kumpamagara cyakora ngira ndababwira aba bantu banzanye ati jewe ntibikunda ko ndabakorera akazi kubera ndakwaye. Rero uno munsi ni kuwa kane kuwa gatanu ofisi ntikora kibansubiza sinzi mbere ngene bizokurikirana kubera baca banyaka telefone kuri ofisi. Sigira ubutumwa umugenzi wawe canke abagenzi bawe kurya nyene babikoze nibo bazotuma bakurikirana ikibazo cawe canke banyibutsa canke bibutsa n'abandi. Niyo nzira nyene no kugira ishobora kugufasha. Murakoze iki kiganiro tugiraniye nimba wakirikodinze cyo nkora ngira nsubiza kuri ofisi ari uno munsi areta nzosubiza kuri ofisi. Iyo wabona umuntu akurondeye akurikiye tuzande ndibaza uzoca uvyibuka. Wavuze ko witwa nde? Nitwa Nsavyeimana Emmanueline. Nsavyeimana Emmanueline. Sawa murakoze ni ikiganiro nivyo nakibitse kandi ndagisangiza n'abandi ndagishira habona iciza nuko nabizi. Ndetse ko baje kumumagara na tabana barambwira ngo ni masura amahoro birabaye sure murakoze. Biragoye ubuzima ni hatari murabona ko nkavuga ati nukuri ndagwaye kandi biragaragara murumva ko yagiriye operation gatatu mugabo urumva ubu akaba ari kavuga ati byanse gose foko ntaha. Nubwo nabaje ikibazo nakibaje nkana hari abantu bagiriye operation n'akarenga kabiri gatatu usanga bameze neza. Rero uyu kubona afite ikibazo ntitwasha tuvuga ngo bose bafite ibibazo. Niyo mpamvu dusaba ko umuntu ashoboye kugira icyo afasha yoza arafasha mu gihe abantu nk'aba bavuze ati twagerageje kurondera ubuzima mu bwo biranse nukuri ubishoboye akafasha kugira ngo batahe kuko ibigo byarabarungitse nivyo byonyene mu gihe bitagize ingufu ngo batahe
biracafura kuko biba bisa n'ivyabataye. Kuko nta muntu yakwisubira gutaha atabona ko bikenewe. Reka kino kiganiro ndagishire habona kandi ndagerageza ndagitange nkuko yabimbariye, twizere yuko aza gutabagwa. Vyinshi kumbure tuzobigarukako mu kindi kiganiro nivyaba ngombwa.